ubwa mbere hoho umuti uhera hehe? Inzira nyinshi. Umuti ni twemere ko dufise ibibazo, n'ibisanzwe ibibazo turabifise, twemere ko turi nyuma kandi twemere ko ubwenge burahubwo. Turi nyuma vraiment tuvyeme nka muri East African Community, haba mu ngene biri kuragera nk'Uburundi nko uri kwarakomana na Tanzania na Uganda na Kenya n'u Rwanda n'iki, turi nyuma. Tuvyemere none tubigire gute? None umwana yoja kwishuri ntiyemere ko arwanywa uri umuvyeyi umubagira ngo iki? Ni kubera iki? Ubwenge burarahugwa, abandi baraburahugwa. Kandi ibyo guteza imbere ibihugu ABC abateora arahari, ibintu birigwa aba university arahari. Ntituza kwemvana ibintu ngo twigira abahinga bakomeye kandi atabyo tuzi. Twemere d'abord hama twemere ko inyishu zishoboka. Iyo ni intambwe ya mbere. Uko ugwaye ntiwemere ko ugwaye, uwo muti uzonywa none gahemi. Wonye umuti utemera ko ugwaye. We kubaza umuti ubanza kwemera ko ugwaye hama bakawugutera. Ari urushinge rukubabaza. Kera baradutera ishinge turi abana ugatangura kurirana byuka turi muri za primaire, ugiye kwa muganga bagatangura kubita rya serenge, ari nka mama wawe yagutwaye bakazabona urirutse. Ora umuti ukiza n'urya baraza bakagutora ukarira ati fyonda uko umuti ukiza n'urya. Icya kabiri nuko rero abantu buzeye tumenye inkingi nizo turafata inzira zitari inkingi ndazisubiremwo. Murundi unyumva uwari we wese n'umutegetsi anyumve, washaka mpamagare nejo kuri stade canka mparigize duhari. Hari inzira nizo kandi ndazisubiremwo. Ni inkingi no kufatwa ari inkingi zine donko canke zitanu. Inkingi ya mbere ni yuko inkingi ya mbere niyo kugira ico bita bimingura kuvuga mu Kirundi reforme macroeconomique. Ibi bintu by'ingena ibya politique de change d'amadolari, ibi bintu by'ibitiro biri mu gihugu, ibi bintu ngena amafaranga politique z'amafaranga zimeze d'amakori vibiki, ivyo bitabanje kuba reforme ibikunda. Ikigira kabiri, nta mugwiza atunga azozana amahera ahantu amadolari avunjwa utandukanye gutya. Ivyo vraiment tuyote ntibishoboka. Ikigira kabiri nico bitara governance ikora ibisyo. Ibi bintu turimwo uwe abategetsi bose ari bo badandaza imenga ivya leta nikibaho. Leta bayifata ko umenga ivya leta urihereza amadevize bamwe batora uko bashatse nta reglement national nikora ibisyo bigumye uku. Impunity n'ishya muri corruption d'administration, igiturire no kudahana donc ni confident. Rega inibiturire ona iyo usanga n'ubwo rudanaza rukiruhera hejuru mu minwe y'abantu nyene bari muri leta gusa. Leta iragenda igakara uherere ngo utare buragiye ngwiki oro nawo muri leta nyine ariko bariko bikora napiwe haramaze kubakoriza ikintu kibyaza nabo nyene. Ayo madovize siduwaje turunaba abantu no muri leta baja muri mission hanze, amadovize agaruka bayaja kuyavunja basubiza muri BEP murakimbariza. Ikindi cya gatatu, iyi ni inkingi ya gatatu, ni cooperation. Cooperation ibi uva gukopera n'ibi n'amakungu zibago haro multilateral, ibi bya Banki Mondiale, BAD, ibiki akakwemera amashira hamwe aguhamera kwiye. Baguye ntica nikize muko bagira Uburundi. Ibihugu mugafasha imwe za Union Européenne n'ibihugu bigenwe n'ibindi cooperation. Kuko nta Burundi bushobora kubaka nabivuze. Ijya jiji murembwe nyimba uyibona nyimba hagira icisahiri ntayo uzopfa wubatse Burundi ata cooperation irimo yaragira. Dora cooperation ipiri. Indi ni investissement z'abaprivé. Abagwiza tunga binjira mu gihugu aho utahuguruye abantu bazi ibyo kuba kwigara baje mu nshiramwo
ngo amadora de propriété wowe uri general twari igihugu kumva ngo umutanzania za y'amahera ngo uzaza y'amahera ngo je ngo ndumurundi ngo n'umunyamahanga ngo nabanze mu ndamubarira uwaje kugufasha ugende ku Bushinwa n'ubundi igihugu cyuguriye ku mitaye bamva makungu ibi tuvuga ngo igihugu sizi za paye zizovyura Burundi zonyene zirafise aho zigarukiriza si ibi vyamana gesa biri ngaha byonyene iyo bagira byo mu Marundi bagira ibikivyo bifise aho bigarukiriza cyo bita les limites igihugu kitakwiyugura ku mitahe aho gena muri za Kenya za Tanzania kuja mu Bushinwa irya revolution économique yose n'aba privé imitahe y'abaguza tunga bazana abayifise capital technique ubuhinga bakuzanira na capital finance harana na yamashira nka Brarudi par exemple waruzi ko Brarudi ari nka imitahe mva makuru y'abaholande izi za BCB urazi ko ari imitahe mva makuru izi za limite zandi tutiyugure ku mitahe ugiye ukaraba muri ibi bihugu imitahe za mu Burundi niho hanyuma hari abandi n'amamiliyaridi zatanganyika nta ikiriye kushaka ba exploiter ntaki ikira yani twihende ugiye muri investment bigatunga canke n'ibiki kujya ha mu Burundi ugiye kwa abantu bafite amahera kugira bembese neza muri privé bashobora kubaka ibintu mu Burundi bangana gute ha mu Burundi ni banga abaguza tukabongo uyu urabona aba ubwiwa kompa no muri akarere ni baki iyi demande y'igitoro uva itumena umutwe ugiye nk'iza Dubai muri biriya bigo bakarama consommation kugira ku kwezi babwira dore bakuye ko tutayi n'umukiriya kose demande y'igitoro y'u Burundi muri biriya bihugu ugiye abwira ati urabaza abageni ati mwebwe muje twese mu bitoro ngo biturabibuze Burundi n'agahugu kangana ni commune ya Tanzania ya Kongo ngira ni zone sinzi none ukoze bitoro bingana gute abarundi bonyene turi miliyoni 10 ikishasa 12 ikishasa hafi ni 15 miliyoni z'abakiza bakinwa bikishasa none igitoro ko kiri aha muri est igitoro ko kiri ikisanga niko kihari Bunia ko kihari Goma ko kihari Lubumbashi ko kihari iyo bagiye kuyikura muri Tanzania abarundi cyayo ntibagenda muri est ya Tanzania Dar es Salaam ni kiri hariho n'ibintu je mbona yuko muhari terime dukunda gukoresha twakora gukoresha abarundi nyene yajiva mu Rwaruka cane mugabo usanga umengira afise ikisigura sinzi ko ari kirundi we mugana urabiza hajya bamwe umuntu ngo kwikemesha ngabwe turikemesheje iyo terime yavuye gahemi kwikemesha muganda ko ni ikintu cyumvikana kwikemesha no kuvuga ati uriyerekanye yuko nko kwisuzuguza kuturu tumwe urumva vrema birababaje vrema kuba ibintu tubirimo gutya umva rero muri ico utiyugure kuri iyo mitahe ngo abantu bazi nta baguza tuka Burundi bashobora kwembetsa ni partenariat public privé tuvuga PPP abarundi bashobora kubaka ibintu partenariat public privé na leta bikomeye ubona bangana gute bafise amadovize bafise iki bashobora kubaka amabara na leta niki abarundi bexporta bafise amakonti garniando visa hamwe be bakora ikintu yi ko nabexporta benshi bayahunje batwaye hanze uravye bijya bishifre vyerekana amahera nk'inzahabu yasohotse ukaraba nayinjiye mu gihugu aha mu Burundi umuntu ubona ati n'umugiza kunda twara naya ma capitalisation bancaire y'ukara hakabaye yo mu Burundi haba nka chiffre d'affaires d'une banque mu Burundi batutwara nko muri akari muri South Africa kwaza gukompara sinzi ko ari na agence donc ibyo no kuvyumva ibyo bintu byose wana biriko birakomera muri ibihugu ce sont des secteurs qui veulent des investissements ziza kugurura bakakwereka bakwigisha urarahura ubwenge nk'abandi inkingi rero yayo ariko nakubwira ni inkingi ya cohesion nationale
kudasubiza inyuma ibintu biriko vyunga abarundi. Nyimba Burundi bwaraciye mu ntambara, murabona ingorane igihugu cagiye za 72 za 93 za iyo ukaraba no muri kahise, ukaraba no mu by'ubutunzi ukabifatanya. Abahinga barerekanye ko nko 72 ubutunzi bwasubiye inyuma 6%. Mu 93 gushika muri 2005 ubutunzi bwasubira inyuma 33%. Mumva injyana zakoze zatugejeje. Barinanase amasezerano yarusharabaye igihugu kirasubiye mu ntambwe kiragize gute. Twatanga gushira ku binenengwa ko urabona za 2015 umva hari abantu uko abantu bumvikana baguma wa mutima wo kwikunda wo kutabona igihugu, babona intara, babona amoko, babona imigambi gusa, bakiyumvira yuko ariko iki gihugu uko Imana yakiremye abarundi bose ubona nyimba arabatutse batwa aba n'Imana bose muri iki gihugu. Rero wimvira kuzokumira umwe muri abo zeruka nawe ntuzi gituma yakuremye witwa uko ugasanga umurundi zeruka. Ikintu uzozeruka nta murundi n'umwe Imana yemera ko ahera hanze ngo ni impunzi. Nta munyagihugu n'umwe Imana n'abanya-Israeli bahunze imyaka 1000 urabibona iherehe kurana barasubiye hariya kuri teleprobize. Nta nyimba mwarashinze igihugu ntabwo nta bantu b'impunzi indefinite. Uzeruke ntibishoboka. Iki gihugu bajya bakora baragisangiye. Tekana rero muranyere mu kibana mu mwumvikane, hanyuma iyo politiki imaze kugenda neza umwe wese akora ibyiwe Burundi siri pour tous et pour chacun. Hama duhure kuri ya mpano Imana yaduhaye. Umunyengoza aciye ubwenge n'ubutunzi bw'Uburundi, umunyamurura aciye ubwenge n'ubutunzi bw'igihugu, umuhutu aciye ubwenge, umututsi aciye ubwenge n'ubutunzi bw'igihugu Burundi. Umuganga akomeye w'umupediatre ubwo kerekese ubwaka avuyemo avura abarundi. Urumva rero bwara abantu bagubana nyuma ruko kubaho babara ati tutabunye muri politike cyo tagize ke bama iko ndi kubutegetsi vuge biki twexploite kahise tuvuge ko ibyagenze uko abantu bace baza tugumane ntibikunda uburi kutumwanya cyangwa ugasanga uri kurabesha generation zizokurikira ukazisuka ukacugenda ugazugenda ibisigaye ugasanga biriko biva kuva generation yakurikiye. Baba batubwira ati intwara atama revolution française uri kuriga muri za revolution française ukaraba nk'ingene bajya bamwe bigenza. Hari umwe bitwa Louis XVI yitwa Louis XVI baravye ingene yigenza ico gihe, ingene amadepanse yagenda ugasanga igihugu barakena, abamwe abayeho neza bagira ibyo bashatse n'ibiki. Agenda avuze ati bashatije ati naho ngiye après moi le délige, ati turetse kure foruma la France ni habura uwo muri Syrie wacu azobibona. None byace bishikiye umusigisasere umuhungu we Louis XVI murabizi revolution française yabaye décapité condamné à mort bamuca umutwe le 21 janvier 1793. Yabaye revolution française yagiye abivuze. Wowe urashaka kugira ibintu ngira gute uri mu leader muri aba generation future kavuga ati bindi ko ndakora ingaruka zavyo muri kazoza kutazama twakutama muri gihugu kizama abarundi bazama cyane no kwisi n'ibindi bihugu umuntu abitwara bazamaho iyo uri kurigira ko bufaso n'ibintu ubrikora ubuntu ngo ushiramo ibintu mitego muri kurakingira ibi iyo bidafashe bisambuka ukuri kwa. Nibaze ko iyo cohesion nationale no kubaka abarundi bose bagaragaza impunzi n'ibiki batinda bigahera bakaza igihugu bakacubaka hafuza bara sanzara kandi bo gicwafasha. Mu ncamake je novuga yuko izo nyingi zitanu nizo rero zikeneye deba na fede route zigahuriza hamwe gashugira fede route
uko izo nkingi zitandatu zifashe ubu zicoca indani bijya bivuga ngo vision 2040 2060 wapi ibishiri ko ntango ndiko ndiyica nejo nibagire deba bampamagara nyimba n'umushikiranganje ajejwe ubutunzi nampamagara tugende kuri plateau ibinyenda y'umusubiramo kunyene a propose washinzwe iby'ubutunzi bw'igihugu a propose by'abanyagihugu mbirizi